dusangira ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana turiko turasangira cyangwa riko riradufasha. Turisoma hariya muri Yobu igice cya 19 umurongo waho n'uwa 3 ugacusimbira ku murongo wa 19. Umurongo waho wa 3 ni wa wundi uvuga ngo ubu n'ubugira 10 muriko murashinyagurira. Aho ni igice cya 19. Aho nyene ku igice cya 19 ugeze ku murongo waho wa 25 aho Yobu yavuze ngo ariko naho biruko ndazi yuko umucunguzi wanje ariho. Mana ishimwe. Hepfo gatoya arabandanya aravuga ngo kandi ndazi yuko nzomubona. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iryo ni ryo jambo nagomba ko dusangira. Iri jambo ryoremesha umuntu wari we wese yataye ibyizigiro, yashinyaguriwe bikwiye, yageze ahantu atitugwa mu rwego rukomeye cyane, mbere akibagirwa n'abantu, mbere na wene akiraba agasanga amageragezwa ariko arabona umenga Imana isa niyamwibagiye. Nagomba ndakubwira mwene data kugira ngo ubushobozi bw'Imana yawe bubandanye kubandanya bugaragarira ku bantu bariko baragusuzugura cyangwa bariko baragutitura cyangwa bariko baragukekeza cyangwa bariko baragushinyagurira. Ukwiye kumenya yuko Imana iriho kandi iyo Mana idahinduka, itarobanura ku butoni. Uyubaha niko umukozi w'Imana yavuze, aravuga ngo uyubaha ngo mu mahanga yose, uyubaha agakora ivyo kugororoka, uwo Imana iramwemera. Nehemiya bamaze kumahagurukira aravuga ngo ntaco bitwaye, ndazi ko umucunguzi wanje ariho kandi aranyitwararitse kandi afise ku mugambi mwiza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ngo ndabizi ko ariho, ndazi ko adakora nk'abantu, ndazi ivyiyumvira munyiyumvirako ko atari byo vyiyumviro by'Imana. Hepfo gatoya aca aravuga ngo kandi ndabizi neza kwiherezo umwami wanje azokora, kwiherezo umwami wanje nzomubonesha amaso yanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Mbere ubandanije igice cyaho cya 42 ageze ku murongo wa mbere, Yobu yarabivuze ngo ndabizi neza uhoraho ushoboye byose kandi nta kintu na kimwe cobuza umugambi wawe gushika ku buzima bwanje. Naho ndiko ndaca muri ibi, naho abantu batantahura, naho bariko baranshinyagurira, ndazi ko kwiherezo ico wanteguriye kizombako. Hari ubushobozi bw'Imana budahindurwa n'imigambi y'abantu, hari ubushobozi no gukora kw'Imana kudahagarikwa n'ivyo abantu bavuga. Haleluya. Hari ugukora kw'Imana kudahagarikwa n'amaso y'abantu cyangwa n'amajambo menshi bariko baravuga. Haleluya. Yo baravuga ngo ndabizi neza umucunguzi wanje arahari. Mbega nawe uracizera umucunguzi ga mukunzi wanje? Urazi ko ari we yagucunguye akagukura kure, akakurokora, akakubikira ubugingo budashira. Nimba ukivyizeye wari ukwiye kumwemangira mu bapagani, mu bakomeye n'abahambaye, mu bakugwanya n'abatakwemera. Haleluya. Ukavuga ngo ndabizi ibintu byose bifise umwanya wacu. Ndazi ko kwiherezo umucunguzi wanje ariho kandi azongirira neza. N'umwami adahinduka, n'umwami ashoboye byose, amenyera kuri ivyiyumviro by'umwana w'umuntu, aragororoka. Haleluya. Imana ishimwe. Mbega nshuti mukundwa, uragomba kumenya ingana umwami wacu adahindurwa n'ibihe, ingana umwami wacu ashoboye. Haleluya. Ingana umucunguzi wanje ariho kandi ashimangiye kandi adakangwa n'ibihe. Kurikira intahe mukundwa. Imana mu ijuru, jewe icyambere batangwa kuvuga ngo shimira umumama yageretse ngaha Yesu nashimye uzo muri soda nukuri cyane, ahubwo mu kiringo cyo kumuha isoda Imana ikumuha iherezo ryiza. Yesu nashimye ugera n'abaye ngaho jena mfite imyaka 14 umugabo yaragiye, ndaguma ngaho nitora mu bana, uwa mbere amusigira afite imyaka 7, uwa kabiri amusigira afite imyaka 4 n'inusu, uwa gatatu amusigira afite umwaka n'amezi 8. Kugendisha ndabwira Imana ati Imana ndakeneye ko jewe nzobona wewe. Ndaguma ngaho yera babanyi baranjyana, ndavuga ati Imana utufashe ntihagire ubuhumbu nzokwigera njamo. Uyaje muri komune Kanyosha abita kuyaga, ndaguma ngaho yenda Imana uyanija mishenge bitwa Edeni iri yari mushara mabingo ndasenga nyene Imana yo mwijuru
burya irateba iramugisha w'akazi ndaguma ngaho niko nakora ibikorwa nyatakazi burya ndaguma ngaho ejo bundi rero niho uwo mama yanyerekaga ndaza saa 10 za cyenda n'usu duhana n'abayobozi babiri inyana ya mbere ndaguruka arangwa imbere ashambwira ngo wagisigowe cyangwa ati nawe wagisigowe n'inzira ya Yesu ndetse ngaha ndatonda waje saa cyenda y'ijoro nukuri burya shise ngaha pasiteri twayaga abantu babenshi ndarafata inzira ndagenda kiri Imana mugabo w'ibyo yapfuye kabisa ngo ubabwira abo bana wanegezwa kuza kubaraba bose arabinga ndavuga ati yamara yabone panasi niyo yayibonye niki kugera no munsi rero ndashima Imana yo mwijuru umunagisha kumubaye nejo namubone ndavuga ati telefone bayiyi ashambira ngo wewe uri telefone bayiyi uri kurakora iki nubwo ndashima Imana yo mwijuru yo yabikoze naho nagasenge nagiye naho Imana yo mwijuru ndashaka kase y'ukuri Imana yo mwijuru bize muherezo yize uzurangize neza ubwiko gukora bikora bikomeye cyane esa kumpeza haleluya ndamuzanye mu izina rya Yesu uko kwezi ni guhera ndapashe mu rugo